nari n'ibindi ku bagabo byo kurongorwa no gupfubura wese wadukamenge kumutora tugiye muri meet and greet wigeze ubona agenda musoma central none nimba ko nkwararenganya umukozi w'Imana kwe none nk'abantu bahuye n'ivyago navya bindi vyaba abantu bo Sodomu na Gomora mimi aba mu Rwanda kumuterura ni nkuko nari guterura n'abandi nk'ijana kuko ingufu zo kubaterura ndazifise apana umwe n'abandi kumwe na madame noterura none guterura bisiguri guterura umugore bisiguri rimwe nuko satani yabishe mu mutwe muco mwiyumvira ibintu birenze ivyo mubonye turakwana kandi twakwanye projet ya mbere mu Burundi jewe mimi yampi iryo shurwe nayo kwishima cyane kuko ni kimenyetso cyari kukwerekana yuko afise ku mutima kandi yishimiye ukuza kwanje wa mbere bikoresha n'umugore wanje nimba urana je nakiye cinema nafashe ku nguvu tutarabana kandi yaraziraba nimba yaremeye kubana n'umugabo akina cinema hariho rore zo gufata ku nguvu zo kunywa inzoga zo gukora ivyo nakoze nyene muri cinema akemera ko tubana ico nico cyari guca kimubabaza Jevre imbere y'Imana ndera ababitanguje bazorabana n'Imana kuko umushiri wanje ari Mireye nyene wo mabanyagiriza jewe nagize mariage na Mimi Mireye uyu munsi ejo twoca tuja muri honeymoon ari ibintu bidapfa gusambura urugo rusambutse rusambuwe n'ivyo bintu akaba ari gwa rugo rutonaramye nubwo bitobivyo nimba wabaye n'umugabo mukabana akora ivyo bintu urabimwubahira kandi urabikurikiza bitanguye kugutsitaza kandi bavyinjiye mu bibona abageze ko muvana kubera umugabo n'umutwe w'urugo mugabo sumunyezamu Dico Entertainment. Hello, ladies and gentlemen, wherever you are, hope doing well, guys. Nerko turashima ndio wakora bino bintu day by day twenyegeza entertainment hasi hejuru, one opportunity to the more possibilities. They call me Dikuyo Leonce the son of Dr. Vlog, aka Dico, also known as the ambassador. Today I got my homeboy yitwa Shema Giheko n'ayandi menshi y'ubuhizi bitewe n'ibikorwa abariko arakora. Uno muhungu bimaze kubonekana yuko muri ino myaka arasa neza, ikijanye no kwambara co muri top 5. Uno mugabo ngo adafashe ya mbere ashobora gufata n'iya kabiri. Umusaza niwe nakiriye mu bantu bashobora kwambara n'inkofero yonyene ugasanga ushobora kuyivunja ugakuramo ikirato n'ipantaro n'isaha n'umupira ukambara ukaberwa. Sha Imana igira neza, wabonye no mugabo muri Homewood yirirwa ateramye arindiriye icupa rimwe. Bana gihe ndakwakiriye musaza. Asante sana. Usigaye witekaniye ariko vibe zikaba ari za zindi. Sinzi nimba uri kurakura, sinzi nimba ari imyaka 30 satira cyangwa yarayigezemo. Kugira ngo ari imyaka umuntu ageramwo, Mana gatangira no gutwenga bikenewe. Oya. Burya gutwenga bana n'umwana abatwenga atazi n'ibyo atwenze. Burya bacamwita igitwengera abarotsi. Rero nta myaka wagiye wowe udatwenga. Yego. Ahubwo bivana na situation urimo mu mwanya. Vibe nyene ziguma ari zazindi. Rero yo uri mu bihe bitakorohereza hamwe kuba calm ariko burya nimba Imana yakwemanya akantu kitwa gutwenga muri wewe. Ciao. Zanka byakunze uratwenga. Okay. Wow, niko bimeze. Baraza kumenga niba abantu bakoranye umwanya munini ari kuranari ndagufatiriye wari kuri yotera amahoro twe niko twavyitiye twataye uruzo amahoro ngo kota amahoro n'abantu baje kota amashuha muba twarageze hano mu gisagara tusanga bayita sona nikubise muri sona iyo ndushe canke iyo nakoze ibikorwa byinshi cyakuruhuka neza muri sona acanduka ye nkaryama nanywa amazi menshi ncyanduka ye banumva meze fresh. Nabwo ntava ndakubaza ngo rero ngo mundi ruhanda bimeze gute kubera amakuru ya vuba ndayazi, ahubwo sinzi impamvu tumaze imisi dukorana nkatangura mvuga ngo ndakwihanganisha. Harakeneye yuko twongera gukorana ndakubwira ati ndagukeje kuri private jet waguze. For sure kuko imodoka zo waraziguze uragura n'izindi. Mbona ni ikintu wagura no munsi tukabyina cyane ni private jet. Nabonye umunyarutana yagiye kuraba imisigati yiwe n'amavuta n'iki yateyeyo
yururutse indege ngendanwa izo bitabana n'ama private jet byankoze ko cyane navuga ati gihe ko nawe nabwo n'abanyabantu bareko bariyamiriza ngo mu kirundo ntubu kidugayo ariko duhuye afise indege yaguruye kuruka ahantu menga ko barakarusha urabona turagira ibibazo vy'ibitoro namutse nguze indege kugira ngo nke benzine vyo mbana ikibazo yakwanza mbanze pambane n'ibitoro benzine vyo private jet iragoye man iragoye ikindi kintu ariko tuzonkeza zonkeza sino kwama mu bisanga nyene kwama mu bisanga ropfa n'utundi tuntu cyane basi nkarangira je nkapika niyo modoka uri gukunda muri no minsi uramutse ufise yose woyito ugura vyose babasi babasi ni ndayikunda okay 500 millions y'amarundi rambo ukuvuga umuriyari uciyemo kabiri Imana izodeza gira tuzozigura man vyovyo so nako navuga ibintu vyo kuyanganisha wa mugabo we uri yaba atari wewe bangira n'isoni zo kukuganiriza mwamina bihe canke bikangura uburyo mvuga mugabo ndabisubiremo nasanze uri umwe mu bantu bafise cyo bita the strongest heart uri umwe mu bagabo nigiye ko n'ikintu cyo kwiyakira vuba mu ma situation yose bariko barabamwo ariyo mpamvu ntatinya kukubaza ikintu na kimwe canke kuganira ubugize gutya nyuma y'amezi adashika n'atatu ndavyibuka neza uguze iyindi modoka azi ukwezi kumwe ndije ndiko ndanayagwiza ibaye ubumwemwe ibaye ubumwemwe tuba tubitwenga ariko binababaje ariko nta kundi kuntu isi twoyakira kuko uyishavuriye irabandanyika no gushavuza gose ibintu bwanagiye ko nashaka ko tunavuga ko umwanya munini ariko tuza no kuvuga ko nabonye abantu bavuga bati uyu muhungu gihe karabe neza hari abantu bariko bamugendana nakashungi bari kumuturirira ibintu cyangwa no mugabo ku rundi ruhande ni Freemason nkuko yigeze kubivuga ari gutebura abandi bakabibaza hari abantu bavuga ati umuhungu arigeze kuvuga akantu ka Freemason bamucunge neza hari n'abandi bantu tubona ubuzima ari karamo twabonye niki bakabihuza navyo ni uze makuru kudusumbya nena atanze amakuru uri kuravugisha abantu uburyo byagenze byose ariko wa mugabo we ni gici kiriko kiraje imbere muri we bihe bidasanzwe uriko oya basi ikintu kimwe cya mbere novuga mu Burundi hari amajambo atatu bataragutuka babo batera imbere bya mbere batarakuvuga ko mu Freemason ukaba wari ngata muntu akubwira ko mu Freemason kora zimane ko atamuntu aranyita Freemason bakaba bavuga yuko utaja mu bavumu kora ari nari n'ibindi ku bagabo byo kurongorwa no gupfubura batarabikubwira naho nyene tiyo muhungu amanyamba bisana pfubura yego bakamuza amadolari ivyo bintu batarabigutuka ubutarabo nk'amahera kuko ivyo umva uronka Imana igwezagiye abantu bagatangura kubo bakakubona mwizo shusho rero taragira kwayo mahera uracafise ibintu byinshi byo gukora ako je ndasenga Imana na Freemason niyo nzojamwo na n'amahera mfise yo kwijamwo kuko Freemason isaba amahera menshi nubwo mu Burundi tuvyosho ku mamengo ngutanganye ko wawe gutanga ngo umuntu ukunda kamenga no gupfa gukora amengo nakantu ugenda nyene ndamutanze biraheze Freemason irazimvye yego mu Burundi na abantu batanu bogonda Freemason nabo bagwiza tunga tukagira ubwoba rero ni big deal nubwo gushaka no kwijamwo bikanga yes irarenze ni yabagwiza tunga si yamayibobo nkatwe ma yakamayibobo niko gabe sasa cha Freemason kiravuye ngo dufate ko ni bitatu wavuze abandi nabo tumunga ashobora kuba pfubura abazungu bakamuha amadolari niko kazurimo n'akarosa naho nogakora sinobura abagenzi ndagatasiba bakaguha icacu ako gupfura notuma ndondera umuntu agakora umugenzi ngakora k'icacumi ariko si ivyo navyo nyene navyo noshobora gupfura bisaba abantu babimenyereye navyo birigwa navyo je noshobora babigize n'umwuga n'umwuga kandi urenze kushobora kugenda mugiye gupfubura ugasanga ahubwo umupfubije de prise ugaca kuvunira umuheto ugaca kwa rugamba kwandikwa mu binyamakuru ataraguye imana yego kupagasa arakiguye ko ndakese
igikorwa uvuga igikorwa cyo gufungura igitanda igitanda nari ndacitsiranije umuhungu birasenga n'aka kantu urumva siko hasigaye ikijyanye n'ubupfumu kandi iki kirakomeye kuko bakomeje kugira bafata umugabo atanabajamwo ahubwo bo bariko baramugendako oya ntabwo ndiganja ku mupfumu n'umunsi n'umwe n'Imana yo mu ijuru irabizi nakuriye mu nzu y'Imana ndasenga ariko bitabujije yuko nomujako mu gihe nobona ubufasha nsigaranya ari ubwo kuja ku bapfumu wokoroka nogenda kubera nabo bafise ububasha rero niba byagiye umuntu anyuririra ngo giye ko ngo narumvise ntiyoja ku bapfumu n'ijisho norimena ariko sindaja ku bapfumu n'umunsi n'umwe jewe nubwo rero uvuze ngo barangendako nimba banangendako ni sawa kuko uko ingabo ziba nyinshi zingwanya niko n'Imana irungika ingabo nyinshi zinkingira kuko ibishikira byose bitwara ibintu nkasigara kandi jewe nije mba narondeye ivyo bintu urumva amahirwe yo kuzoguma ndonka n'ibindi abagihari walayi kituvuza akantu kazima kankoze ko kavuga ngo umuntu ashobora kuba ariko arategwa n'ibyo bintu bimugira nabi mugo ugasanga ku rundi ruhande ahubwo abamugwanira nabo babandanye biyongera iki kintu wari usanzwe ukizi cyangwa ukigiye muri ano situation mabi uri kuraca nko mu bino bintu rega mwe mubona mengo ni mabi sana mugabo je mbona ni bisanzwe ku muntu nkawe wewe tubivuga dusubire man uri umujene ariko ariyubaka kugura imodoka n'andi achievement udakunda gushira habona nakoranye na Feba mu ijoro rya heza arambwira ati buriya muhungu aciye bugufi ibintu by'ibora binyegeza ntapfa gushira ahantu habona muga dufate kuri gitoya twabonye kugura imodoka umuntu aravye agaciro irimwo nuko twavugisha ukuri nta yiri munsi y'imiliyoni 50 umuntu nkawe yari kariyubaka umujene ari mu iterambere imwiga igasha n'indi kaza nawe nyene ndabivuga yuko nawe nyene yahiye kuko namenye ta kintu mwokoye bino bintu vyite bisaho iya kabiri yarakize maze uyu munsi bayakije irakabiri gakondo yashize ko ibintu maze kumuhara 11 umva sico kimwe ni ya mbere yo narahevye ibo munyota ntabwo biba bisanzwe gusa situation ukuntu ziba zagenze nkisanga navuyeyo iyo yahiye jewe navuyemo iyo yindi yagonze yamenaguritse jewe navuyeyo ndi muzima ico cyonyine gihe ikintu gituma mbona ari bisanzwe kuko hari possibility yo gupfa yari yasi nawe hashi yavuga ati umuntu yari mu ngaha yari batiyeje ko wanagiye kabisa urumve rero uko kuntu mvamo mbanamwe amashimwe yes birumvikana cyane mu kiganiro ko kwakoranye kuri telefone wasa n'uvuga uko umerewe ubuzima nabonye hari utuntu kudukomere mugabo urahema n'impamvu uri kuravuga ariko kandi wagarutse ku kintu cyasa nuko menga hari abantu wikeka canke wowe ubuzi bari nyuma ya bijya bitero imodoka ya mbere tuyireke tuvuge kuri ya kabiri yatswe no kugutana mbere hafi no gusumba ya mbere aba bantu wabandaniye wakurikirana wagiye mu butungane canke wari ugwikeko ntabuzi neza ndabazi nabo barazi ko ndabazi ntibinyegeje babikoze mu maso y'abantu sinagwanye sinanabitwariye kubera iki wabireze none niba ashaka kumva narapfuye napfuye byonyine n'intsinzi ya mbere jewe kuri jewe bazoguma babona umuntu bashaka ko apfa aracyahemba nimba baba bashaka ko imodoka yanje igira ikibazo bazoguma babona yaka igenda iyo ni intsinzi ya kabiri ndabitware bakabafunga noba ndekonye kuko mugasho bazoza barumva amakuru atabona reka bagume ngaha bayabone babyibonere n'ayabo maso nimba n'indege iza kugwa igwe barorera indege iragoye ntacyo mukurindira yuko niba woyigera ko kazima usigaye wigendamwo Feba yakoresha akajambo nk'uva mu kinama aja mu Kamenge kazimugera muza abandi ukayijamwo cyita imbere riso kagenda ukayimara akazi nkora rege nta modoka zihagira iyo imodoka zihagira
banifashisha imodoka ariko nyene kubera bisaba indege ndazurira aho kantu kasigura ngo nimba ariko nakumva ati none mbwo mfata indege kubwo kwiyemera ahubwo ndi oblige kuyifata kuko nta niyindi shwa yes ne urabizi nkuje nahora nizira no mu Burundi nkizira nicira hasi yego yo atazi ibi by'amakimbirane Kongo Uganda ibiki je nahora nicira mu Rwanda nigiriye mu kazi ntazoza gufata indege ndazifatiye ahandi mugabo byabaye ngombwa ko nkoresha ino kubera iki hasi ntihari sikorera ngo amafaranga yaragwiriye mugabo wa mugabo hano ukiva Kampala na twegerana oya numa no muduga ufata nabo tuba tujanye nazi ko izi voxi zarashikaye cyari gutuma tuvuga turi batatu tuyitoye ko tugiye turagundana muga duciye hasi ko biriko samaya nabangana na itike y'indege ariko ibarabara si sawa yes aho kirumvikana cyane cyo kirenga ko iciza nuko ubugikomeye nivyo gushimira Imana yamana navuze ngo baza kumbabarira havuze byinshi kukurekura taduhaye umuco abafana ntibo ava tunavyumva kumwe yamara gato imbere ko tugera kuco ngiye kuvuga ari kina abafana bagusavye ari benshi bati nimba wikunda intara ya Kirundo isezerere intara afise imigambi yo kwisubiramo canke baza kwivira Bujumbura uza Kampala wigira Dubai mu Buhindukata hari ahantu hihane Burundi oyo urumva Kirundo niyo nataruzogi hari papa hari mama aravukanyi kuvuga ngo waheba Burundi nivyo kunda ahubwo ushobora guhindura strategy yo kujayo nimba naho urangenda umutekano wanje ukaba utameze fresh nijanye arondera umutekano sivyo canke nimba naho urangenda kenshi ngabanya incuro njaye mugabo kwaheba Burundi vrema abo bakunzi banyangani sinoye abantu navukiye ndakunda mu Kirundo neza cane bihangane nzoja mugabo ntisinzopfa nibatutse yego nazopfa hari kabisa nako rero sinzopfa imbere yo gupfa binasigura ngo uzorinda upfa udapfuye sinzopfa imbere yo gupfa azogera igihe ari igihe cyagenywe cyane cyo gupfa sinzopfa ico gihe kitarashika anika kantu bavuga ngo gupfa hageze yes kandi je nzisazira manje umere nimba nzisazira nimba nkora sport nkaja muri sona nkanywa amazi siniyahuza ibiyovyabwenge niko nshaka gukora umubiri wanje kugira nze nisazire ntabwo yarabwenge ufata mugabo fe bwatubwiye mu bantu mwirigana ngo bamenye na fangasi bwatubwiye ko ari ingaburo tu tubwiye uburyo agafangasi mukabangamira nawuza mu bantu ngo bakamwo cyane bwatubwiye biriya bintu ati nta nubwo ari umutabwa n'ingaburo kuba umuntu akwandikira ati ibyamu by'imicungwe kugira amagara yawe agende neza yes fangasi n'ingaburo jewe ntabwo nkwa fangasi ngo ikiyovyabwenge kubera mvuze ati ngiye kubuyobya hari ibindi biyovyabwenge bakoresha bimwe minini akantuze kamwe kandi binazimbutse kuyisunza kuko suko izimbutse iyo nywa jewe urabaza jaja uko ari nini ndambwira nkubitira mwamba mabiri kweli ngo systeme BMT niko numvise bayi systeme BMT kacashira mwamba mabiri bamvuga ati imiti nakoze cyane arushe nk'ukuntu isunika amaraso neza canke kuryama bize kunyorohera ubutitwe mu bwonko canke digestion ibintu nk'ivyo rero ntiyakoresheje fangasi wagasoma bakavanga n'injabuka zo mu Buhindi hagasha injabuka nazo si zose kuko nazo reka biba binanditseko iyo ukeneye n'iyunywa sero y'ikintu mu mubiri wawe ushaka gusinzira unywa ituma usinzira ushaka gukora cyane unywa ituma ukora cyane akanyabugabo n'akanyabugabo hajya kabamwe ziba zitandukanye hano uvuga ngo ngiye kugura ngo Black Star yo mukora nabonye na nakayo marayinga ifise ibyayo n'izindi zifise ibyazo kirumvikana cyane twese cyane abantu bakubona twenga nkuko cyane wabatu umugabo rero sinzi uburyo bimeze uyu mugabo asaba ko strategy zo kunyegeza amakuru abafana hano hanze ahari novuga akiri na breaking news nuko umugabo yitwa Giheko ubu tuvugana ngo asa n'uwamaze kwahukana
ukwahukana kwiwe kukaba gukwezwe n'umukobwa yitwa Mimi Mirey. Uno munsi usa n'uwamaze kwegurira umutima wawe ukamuha n'ubwawe buzima. Mbega nakwanze bigora je n'umugabo yoroshe ku buryo no kwahukana. Mbega umugabo yahukana. Umurasara nake. Namaze kwahukana nake. Nega nkakoresha ijambo rito ariko je ngenda nkageranya ibintu abafana mbona ko bavuga cyangwa bakunzi bane. Ikindi kandi ubona jewe aya Mimi niyo nta mutima wanje yatwaye nimureke kumubeshe. Mimi n'umukozi w'Imana les amis. Ibintu biriko biravugwa cyangwa usoko kenshi n'abana hese baraza baravuga batanga n'amafakti berekana namwe mu majambo yagiye aravuga ku ma status mbere yamwe ava no mu rugo rwawe baravuga ati noneho warahiye kandi uno Mimi bavuga mwaragiye mubonekana ahantu henshi haba no ku mafoto neza na neza intandaro ngo igahera ku kibuga c'indege ku ifoto mwafashe wateruye Mimi niko kanya ngo tanga umuco. Reka nkwe iki kintu nabibonye ibintu mwakoze byose byo mwagize byo Yesu naguhamagara brother ntubitaba. Ego Si uretse na brother you are my brother. Ndashobora no ndazi uretse na Mimi ndafise n'abandi bakobwa jewe nga muri industry bafata nka brother banyubaha bashaka kunsaba service nkayiba cyangwa naje nshaka kubasaba service bakayiha. Mimi aba mu Rwanda kumuterura ni nkuko nari guterura n'abandi nk'ijana kuko ingufu zo kubaterura ndazifise. Umuco wa mbere ndawutanze. Wanyemerera nkagira ikintu ndavuze ko vuga ingufu zo kubaterura urazifise ariko uravyemerera ujana kwijana kushaka guterura undi mugore mugihe hari undi mugore ufise apana umwe naho nandi kumwe na madame noterura none guterura bisiguri guterura umugore bisiguri rega mwe nuko satani yabishe mu mutwe muca mwiyumvira ibintu birenze ivyo mubonye sivyo ico ciyo foto yo nagejeje namuteruye kubera umutima wanjye naco wanyagiriza namuteruye imbere y'abantu haze ko hari abantu barenga ijana naho umutima we wari wera nabikoze mbona ndi kumwe n'abantu sininyegeje sibugizi bwa nabi sikini kibi nakoze n'uyu munsi bibaye ngombwa tukabonana arambwira ati bro nerura wamuterura akaba kumve ubikora muri nasanse bako bavuga ya brother and sister cyangwa ubikora kubera ko hari ubundi mubano wihariye mufitanye umubano wihariye urenze brother and sister na Mimi turakorana kuko aba sister banje bose suko dukorana turakorana kandi twakoranye project ya mbere mu Burundi ya mbere mu Burundi sindakumvise neza Mimi twakoranye project ya mbere mu Burundi inama subizi kusubiza inyuma mu byumviye nakumva nimba dufitaniye imigeneranire ishingiye ku kazi akaba ari nini imigeneranire dufitaniye ishingiye ku buvandimwe uko ibintu byose bavuze n'abantu satani yakoresheje kugira ngo bamucafuze kubera umukozi w'Imana bijya byamubaye ko Mimi iyo batuma bavuga no ku bandi iyo batuma bavuga no ku bandi kandi n'abantu bose barabizi vrema Mimi ico kintu niyo gikura kuri jewe ibibaho kumbe no ku bandi kumbe ko Mimi atogikora ariko ukagikora jewe naje nubwo no bafise umutima Mimi vyongwa kugira ngere ku iyo etape kumubano je na Mimi dufitani kugira niyumvire no kuko ico kintu mani je ndo umuntu cyose turabantu mugi ivyo bintu vrema ntibibaho nanarishire akadomo akifoto kakaba karavuyemo turi ku kibuga c'indege ibintu birabandanya dusubire ku kibuga c'indege n'undi munsi atari wa wundi havuzwe ibintu by'ishugwe ngo ryazwe gukora ibara banagerekana ari muri pubere kwa Mimi mugije n'ishugwe ngo ryayitekanije ko Mimi aza kuri guha nk'umuntu wiwe yishimiye hari ico bizi ko bino ivyo navyo nzi kubera niho wari uri nawe niho narindi muri kamera zawe ivyo bishitse mu bibazo mwambajije ivyo nivyarimwo dushugwe naryo nabonye navyo mwigeze yaza kuri guha nimbutana ribonye hari yindi sinya byari kuba bifise canke ntaco byari kungoya sana no kuza kunegera byanjoye cyane kuko jewe ndakunda abantu umuntu w'abantu naje noja gutegera abantu ategera abantu babizi jewe Mimi yami iryo shugwe nayo kwishima cyane kuko ni ikimenyetso cyari kukwerekana yuko afise ku mutima kandi
yishimiye ukuza kwanje kanatsinda kandi dufitaniye projet kandi yakamaro kuri twebwe n'abarundi muri rusange. Yes. Na cyane ko mbere iyo kuza twari kwanakoranye na Mimarambwe ati niba mubona projet yahagaze no kubera ko Giheko yafatiriwe n'ayandi mabanga ati niyaza kuza twakwizera yuko inama iza kubandanya. Ako kantu kishugwe bagiye banakavuga ko byinshi baravuga bati tukahuje n'ibintu byinshi byariko biravugwa ati byarashoboka ko ino shugwe riza gutangwa hari kuba n'intambara. Giye uyumvira ko ari kubera iki dufate nko kantu kitwishugwe umuntu araje ari guhaye ni sister wa nkuko bivuze niko mufata ariko mutima wawe niko ukunda no kumwita canke yani mutima w'urugo canke uwo mwubakanye akumva yuko ivyo bintu bibaye wava haba ingwano agakubita uwo muntu yumva ko ariko arakora ivyo bintu ucumenga ku ruhande rw'iwawe harimo kutaba wizewe. Oya umva ndababwirereza ivyo bintu ntibishoboka mani ikibuga c'indege ni leta none aho umuntu wabone agwaniye ku kibuga c'indege shana wenda uwa mbere yabikoresha n'umugore wanje just imagine none kubera bwana bwana bataramutse abiko ibyo bituma ibyo bintu sivyo ntibibaho nta muntu agwanira mu kibuga c'indege nimba baranabivuze barabishi n'uwo bayabivuze n'uwo bayavyimviye ari beshi agwanira mu kibuga c'indege ariko hanze yaho bo hagwanira visi nguvu ugategura bato uragwana Ndikuvuga ngo ndashaka kumenya rumwe ruhande rwa mutima w'urugo ntirushobora kubangamirwa rubonye bimwe mu bikorwa urimwo abenshi banatangiye kuvuga ati Giheko ashobora kuba sarisha nimba aterura uwundi mugore nimba ashobora ngo kuzanisha n'uwundi muntu nimba ashobora guhabwa ishurwa n'uwundi muntu atera umugore wo hanze ntibishobora kumubangamira ukamenga wa muntu atoreza guwe gukingira ni uri kurasambura wiwe mutima nimba urana je nakinyi sinema nafashe ku nguvu utarabana kandi yaraziraba nimba yaremeye kubana n'umugabo akina sinema hariho rore zo gufata ku nguvu zo kunywa inzoga zo gukora ibyo nakoze nyene muri sinema akemera ko tubana ico nico cyari guca kimubabaza ariko Giheko kamana gusa n'umuntu reka tunyegeza amakuru amwanga bisigura yuko atiyeza ababara baramubishe ari voice yewe ugeze then ufise contact yiwe yarigeze ko akungikira voice ngo nibi igezamo nibajije Giheko vyamushavuje kubona ari muri timu y'abantu baje ko kwakira urigero n'umugore wanje ashavuye baramabe ariko umunsi je ndebuka ko naciye mu karere anadufata neza twashikanye wowe abaherekeza abatari bafise déplacement abatwara n'umuduga naturayo turamerekwa neza kabisa ako kantu koko je narakiboneye nayanje ma urumva rero ibi bintu birimwo biraba abari satani urumva abari satani bashaka gucafuza abantu jewe ego ndasenga mugabo ubwo buryo nsengamo satana ne nkuko je mba ndi gangster ntari mugabo ni satani yashatse gucafuza mire mugabo iciza satani ntabwo yigeze asumva imbaraga Imana nta na rimwe Imana nizere ko yamuhaye umutima wo kuvyakira ndanasaba imbabazi kubera mu bintu byose byavutse izina ryanje ryagumamwo je vraiment imbere y'Imana ndera ababitanguje bazorabana n'Imana Giye kumwigiye wasanga bino bintu byatanguriye mu rugo rwawe ukavuze ngo na Imana irashika naho borabana n'Imana none Imana nishika hose akantu gatubwo bashaka umfashe uhuze na bino bintu kuko wa mugabo ntibibagiguri n'umuanaliste ariko umuanaliste no munsi aba yaje no gutanga ukuri kw'ibiri ko biribazwako amastati yasirikiye ariko inzembe nandi majambo yavuga ngo urumva ngo raje ngo no munsi ngo arasirimutse ngo mumubonye asa neza niki ibiguzi byatanzwe navyo muzi muraje mumufate hanyuma mu nyuma inzembe n'ikiriki nkuko menga umuntu akavyimvangamwo bo mukata bakanamumerera nabi kubera ko ibintu byariko birapostingwa ku masati mugere ukorerekana ko menga nta kibazo gihari ndera nakubaza mbega uvuze uko wocumengo ndi kakantu bagashize ngaha baraje baritoreye ngo muraje mutore nakantu kari ngaho bagira baze umuntu wese agashatse aca gatora ariko ayo majambo yarasirikiye ayo majambo nyuma yarasirikiye mubonye ameze neza Giheko ngo asigaye yambara neza ariko Febe yavuze ati none Giheko nimba uriya mudamu yavuga batarahora Giheko ntiyambara je bakuranze
yakoze yuko mani je uri mu bantu tukinamenyana mbere wanambwiye ati mani wowe urukiya ni aba star yafashwa kabisa urumva mani yego ati yararyama ati yararyama jewe tindi giheko mani atari ko giheko twaturabaramata ariko giheko muri no minsi yarahinduriye ubuzima uhindurirwa ubuzima ariko tutazi nimba bikesha umuntu cyangwa bikesha ingufu ziwe bwite umve kano kawe ari n'ingufu ziwanje n'ubwenge bw'iwanje kuko ariko kandi ivyo byose ndabifashwamo n'Imana rero nimba Imana yaratumye biba umugore wanje n'uwadanje yaramfashije ibintu bya danje byinshi sana kabisa ndavyemera kandi ndabimwubahira ariko rero nizere ko ivyo bintu atobivuga ngo niwe yansirimu je namye n'umusirimu mara none n'umusirimu navyo yavuze baramubeshera none zitatavahe none wowe izo sitati warazibonye nufise contact yiwe izo sitati warazibonye akashobora kumblokinga Jesse kubera ko yakubrotse bro bariko baratubeshera reka twikorere sinema ubwo abakunzi ba Diko Entertainment mwenze murabe inama tujya tuyibatemwo iryoshe sana umusheri wanje ari Ornera umusheri wanje ari Mireye nyene wo mabanyagiriza sinema irarenze sana hari n'abantu nabonye ngo barungutse akantu baragirwa bafati n'akari gari bagire bagace kubera ko amakuru y'ibanga avuga yuko mushobora kuba mwanagize mariage na Mimi Mireye no mundi kuragirizwa ati none nimba yafata kugiba cindege yarakoze bamuteruye niba bamubona mu gishungi naho undi yambaye ikoti wa rugo ntiruza gusha burundu jewe nagize mariage na Mimi Mireye uyu munsi ejo twoca tuja muri honeymoon mwikorera emurumo Zanzibar mu bigo by'ibintu mutazi nibarimo abarundi n'ikimwe tubatahura ubuzima bwo kudandaza n'ubuzima bwo mu buzima busanzwe nizo ngorane zirimo ziraba exactly yes ugasanga je muri nimba nyinye sinema ndaga umuntu no kumusoma barabasoma urumva uretse yuko si je atasere ndakina nsoma na mugabo nk'umpa script wo musoma umusoma ne kubiki no musoma ukamusoma na central kubiki no musoma kanumba ko yamusoma nitumwubaha nk'umwami wa sinema yego abari yaramusomye nitumwubaha nk'umwami wa sinema yarasomye kwane yarasoma na fo none nitumwubaha nk'umutama dukuriye muri sinema yego none jewe ndinde wo kwigomeka kuba kudasomana ndinde wo kudasomana ari ibintu bidapfa gusambura urugo rusambutse rusambuwe n'ivyo bintu akaba ari rwa rugo rutonaramye nubwo bitoba ivyo nimba wabaye n'umugabo mukabana akora ivyo bintu urabimwubahira kandi urabikurikiza bitanguye kugutsitaza kandi bavyinjiyemo ubibona abageze ko muvana ariko je umugwanje ntibiramutsitaza Giheko nk'umuntu ariko kiba kiganiro ubu nyene yo cegera commentaire ivuga ngo Giheko n'umugabo w'ijunja n'ijambo azi guproteger urugo rwiwe kabone nubwo rwaba ruriko rurasha iyo bafise pourcentage zingana gute muri analyse ziwe yoba yayobewe je sinzi guproteger urugo rwiwanje kubera umugabo n'umutwe w'urugo mugabo si umunyezamu come on umugabo n'umutwe w'urugo ariko si umunyezamu izamu ry'urugo kashiragarirwa n'abadamu nta mugabo aproteje urugo rwiwe ari proteja kandi ugiye proteje aproteje umugore wiwe uzora binama amajambo yose mu nama rimwe kandi ibintu mani mujya mu biracana isano n'inama wewe ubashe wewe wiproteje uri umugabo kiwa kubana Imana wisanga wubashe ibintu byose bikugize urugo rwawe umudamu abameze neza wow birumvikana cyane umwumbe duhereze kwa bene bintu bibiri abantu bafatiye uko Giheko na Mimi atarukundo ruhari urukundo ruhari no rwa kivandimwe ibyo kudayitinga ngo umushare wewe rimwe rimwe ibintu byavuze ngo ari n'amajoro ngo mwararanye kwa ya Mimi ibyo bintu ngo mu gatatu runaje sinzi yo Mimi ibyo bintu nabyo yoko ni satani vrem ziragiye Imana
Neno la izina ry'Imana ku burofa man. Aya. Izina ry'Imana mu ijuru. Mimi rero ivyo bintu navyo yokora. Izina ry'Imana. Abantu mumve ko wese waduka mengeye kumutora tugiye muri meet and greet. Muri meet and greet none ari. Bavuze ngo twese twajanishije. Umuntu nitwe twambaye impuzu zera twese wese wari wambaye. Dressing code yari yera nanje nambaye umupira. Okay. Ico cyambere babesha. Ikigira kare se wadukameye. Wigeze ubona agenda musoma central. Aya nabwo ni ari media yawe dusubize inyuma mu bijyanye byari kuri kamera kabisa na kandi nta kintu na cyane none nimba ko nkwararenganya umukozi w'Imana kwe none nk'abantu bahuye n'ivyago azabyo n'ivyaba abantu bo bisodomu na Gomora cyangwa Los Angeles bavuga ngo zero kwa Imana niba burya rero hari umuntu muri Bibiliya yitwa Eliya yego yari mwari dugira ngo haza umujama mucokora ngo nyama mubwiye ngo duga buhanza bubi ego yatutse umuvugisha yatutse umukozi w'Imana akimara kumutuka direct yaciye ahabwa ibihano ubwo nyene rero je ndafise ukuntu nubaba je umuntu wese nukwemera kwiwe kandi naho urabizi imino umugozi w'Imana hari ibintu atokora no kuri kw'Imana je ivyo bintu kintu kizoba inyuma yavyo kivuye ku Mana nikiziki kize kiguhame Chendo amavuta yiwe n'umukozi w'Imana urabikaravye bisigura ko n'abafana bariko bamwimvira nabi bamwe ngo urumva mimi wacu mimi twakunda ngo nukuri ngo nimba ariko arasambura urugo rw'abandi ngo biratubabaje aka kantu bakamenye neza ko ni shetani arimo ariyumvira ivyo bintu nimba yanavyumviriye asubize mu mutima wiwe avuga ati mutima wanje waranzanye kure yisubiremo ubwiwe azoba asabye imbabazi urumva kubera vrema ivyo bintu menye navyo yokora wawe kirumvikana ku rundi ruhande urugo rwawe abantu bumva yuko ruri impore ata kibazo nk'ibyo abantu bariko bariyumvira gihari none ubona nsa n'umugabo afise ibibazo mu rugo ariko hari abagabo bafite strategy gihe ko zo kunyegeza iziki hari abagabo bafite zo kunyegeza wa mugabo sinzi kuyinyegeza tinye umugabo imodoka yiwisha mu gitondo saa sita akaba ariko arasororera abajama bitwenge none n'amahera imodoka irahiye mugani twamahera yo gusorora kuba bije yo gusorora ibiri ku ruhande y'imodoka iri ku ruhande nuko bimeze rero kimwe gipfuye n'igica cica byose yego nukuvuga ngo mu ijambo rimwe umeze neza nta kibazo man mu bajene bameze neza ibujumbura sinoza mu bambere ariko ndashima Imana imodoka iri muri garage yamaze no gukira ejo uzombona nimo ndayinyonga kabisa kazi kameze fresh nabuze agatike nsanga indege zuzuye sinabuze amahera nabuze ikibanza mwina misa abadita booking abantu bari mwara booking sana bagenda nabuze itike nsubiza mu kazi mari kindwi nizohera ndi nkiri ngaha nize fresh man kabisa abandi biyo bakwiyumvira nabi bakwiyumvira mimi nabi bakwiyumvira na mutima wawe hari ikintu wababwira umuntu yanyiyumviriye nabi akiyumvira mimi nabi akiyumvira n'umugore wanje nabi atamakuru afise ndamubabariye ntazobura ijuru kubera je birumvikana cyane abana musaza wakoze ku kanya waduhaye twari twavuze ko twari kwagufatiranya ariko ibikenewe baba babironse abantu umugisha ubandanye navuze natangwe mvuga ko nkunda uburyo ibintu byose byakira bikagenda neza wa mugani wawe agatike kaboneke ukubitire hakurya ibintu bigende neza thank you sana kweli narushimiye cyane nawe Imana ikomeze kuguhezagira mama omera ndabashimira namwe aho muri hose turabakunda cyane everybody everywhere you are, we love you so much. Hasta la vista. Dico Entertainment.